Ese bihora bishika ugakora ikintu ico kintu wamara kugikora ushaka yuko kigera ku ntsinzi ariko nyuma y'igihe ukaza gusanga wamaze gucika intege? Uyu musi tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu bituma ugira umutima ukomeye. Ibi bintu niwashobora kuvyumviriza nuko uzoba ushoboye kumenya ukuntu ushobora kumanajinga ibintu ukagira umutima ukomeye. Kuko hari igihe ushobora kwinjira mu kintu ukabona ico kintu nyuma y'igihe gito ukabona ugeze ahantu ugahita ubona yuko umenga ntibishoboka, ico kintu ugahita wifata ugahita ukivamwo. Ariko ukabona hari abandi bantu binjira mu kintu ukabona binjiye no mu kintu gikomeye kurusha ico wewe wari urimwo, ariko bo ukabona ico kintu baragikoze baragishikanye ku musozo kandi ukabona kibavyariye inyungu ikomeye cane. Wewe ugahora wibaza ati mbe ni kuki jewe mbona nkora ibintu bikanka ariko abandi nkabona bakora ibintu mbona binandengeye ariko nkabona ivyo bintu birakunda. Ukahama wibaza ati mbega yo bari amahirwe canke ivyo bari ibindi bintu baba bakoresha. Mu vy'ukuri nuko atari amahirwe ahubwo nuko hari ibintu bitanu bazi bakoresha. Ibi bintu bitanu rero nivyo ngiye kukubwira, ni ibintu bitanu bituma ugira umutima ukomeye. Nuko niwanyumviriza kuva ku kintu ca mbere gushika ku kintu ca nyuma, nuko uza gutahura umenye impamvu uhora ukora ibintu bikanka, kandi wongere umenye n'ukuntu uzoza urakoresha izi tekinike kugira ngo ukore ikintu gikunde. Kuko hari igihe ukora ikintu ukabona kirase, ariko igihe cose uzobona ukoze ikintu ukabona kirase, nuko ico kintu kizoba kiri hafi kurangira, nuko ico kintu kizoba kiri hafi kuguha intsinzi. Burya harya ikintu womenya niwabona uriko urakora ikintu ukabona ico kintu gitangiye kwanka, nuko ico kintu kizoba kiri hafi gushika ku ntsinzi. Niyo mpamvu wumvise hari abavuze ati iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Rero hari igihe ushobora gukora ikintu ugasanga ico kintu wari ugira ugere ku ntsinzi y'ico kintu, ugasanga ico kintu ugiye kukirekura hari hasigaye igihe gito kugira ngo ico kintu kikuvyarire umusaruro. Reka rero tugende ku kintu ca mbere. Ibintu bisabwe kuza kuvyumviriza kuko ikintu ca mbere kuva ku kintu ca mbere gushika ku ca nyuma, kuko ikintu ca nyuma nico kiriko kiratuma abantu benshi bava mu kintu kandi ico kintu cegeze ku ntsinzi. Reka tugende ku kintu ca mbere. Ikintu ca mbere rero gituma ugira umutima ukomeye ni kwiyemera. Ikintu ca mbere co kwiyemera numva arico kintu gikomeye cane. Nimba uri wa muntu utiyemera, nuko ata wundi muntu azoshobora kukwemera. Ubwawe nyene banza uvuge ati iki kintu ngiyemwo ndabona yuko kizoshobora, ubanze wiyumvemwo yuko ico kintu kizoshobora, umanze uvuge ati iki kintu nicanka ninjiyemwo ndabona yuko atandi hantu mfise ho kuja. Wishiremwo uvuge ati iki kintu vyanka vyakunda, hamanuka hatemba haduga hanyerera, iki kintu nzogikora mpaka gishitse ku ntsinzi. Iki kintu iyo wisizemwo iki kintu n'ikintu naco nyene ugiye gukora co nyene gihita cumva gifise ubwoba, ahubwo kwaje usanga co nyene cagiye kubikora ugasanga cemeye. Rero nawe nuko ugiye mu kintu wogenda mu kintu ubona yuko kizoshoboka, ukagenda atayindi ntumbero nimwe ufise, uvuga ati iki kintu canka cakunda kizoshoboka, navyo vyoshobora kugufasha. Ikintu naco ca kabiri gituma ugira umutima ukomeye waja mu kintu ugasanga ico kintu kirakuvyarira umusaruro ni kwihangana, ico twokwita kwigirira patience. Ikintu naco ca kabiri co kwihangana naco ni ikintu gikomeye cane. Ikintu womenya nuko ata ntsinzi ushobora gukora ngo uyishikemwo mw'ijoro rimwe. Iki kintu abakire bo barakisobanukiwe, abakire barazi yuko gukora ikintu kikuvyarira umusaruro utagikora mw'ijoro rimwe hama ngo buce wabaye miliyoneri.
umukire barabisobanukiwe. Umukire ni wa muntu agenda akiga ikintu yamara kucika akacanariza akabona ni ikintu gishobora kutuba co muvyarira nk'inyungu nko mu myaka nk'itanu, imyaka 10, imyaka 20, akaraba ico kintu ashobora gushiramo amafaranga makeya cane, ariko nyuma y'imyaka 20 ku buryo azoza kugira mu myaka 20 canke 10 canke 15 yaramaze kuba umukire. Mbega ndakubaza akantu gatoya, nawe urasobanukiwe ikintu ushobora gushiramo amafaranga kugira ngo nk'imyuma y'imyaka 10 canke imyaka 15 ico kintu kizobe cakuvyariye inyungu ikomeye ku buryo wisanga uri ku rwego rw'abakire kandi ubona ubayeho mu buzima bubayabaye? Nabo utabisobanukiwe ugende uvyandike muri commentaire. Rero mu gihe abakene bobo baba bashaka yuko yokora ikintu kugira ngo buze guca yabaye millionaire, ariko iki kintu ikintu kitaba, ibi ni ibintu bishikira abantu bake. Rero ni waba ugiye kwinjira mu kintu ukazobona hari abantu bariko barakubwira ngo winjire mu ico kintu, ukabona ico kintu bakubwira yuko gisaba kugira ngo ube umukire canke ube millionaire mw'ijoro rimwe, cyangwa ugasanga bakubwira ngo ukwezi kumwe, umwaka umwe, nuko ico kintu kenshi azoba ari scam 99%. Ico kintu uze witonde, ariko niwabona ari ikintu uzokwinjiramo wasesenguye ukavuga ati iki kintu ndabona yuko gifise nk'ico twokwita long project, ico kintu ni wakijamo nuko ico kintu kizoshobora kukuvyarira umusaruro. Nk'akarorero ntotanga ikintu coroshe, ugiye kuraba nk'umuntu yaguze nk'ubutaka, ico twokwita itongo, iryo tongo akarigura dufate nko mu 2000, ubu akaba aribitse imyaka ishika ku 26 kugera kino gihe, nuko iryo tongo namba yariguze ibihumbi 20, nuko ubu ayabompa amafaranga ku buryo nawewe uyumvise bavuga ati amafaranga ndumva yuko yungutse cane. Ushobora kugura itongo, ukagura ibintu by'imigabane, n'ibintu byinshi ushobora kugura, mugabo itongo ryo nuko bisaba amafaranga menshi nko kwego tugeze ko, ariko hari ibindi bintu ushobora kugura kandi ukagura amafaranga make, kandi kira muntu uwo ari we wese nubwo akorera amafaranga make yoshobora kukigura ico kintu nyuma y'imyaka 10 cyangwa nyuma y'imyaka 15, 20, ugasanga ico kintu kiramuvyariye umusaruro. Ico ni ikintu ushobora kugura, ukagura nk'ibihumbi 100, 200, 300, ibihumbi 50, 30, ukagishira ahantu, hama uko hazohera imyaka ariho kizogenda cigwiza, hama ugasanga kirakugize umuhegwe. Reka tugende ku kintu naco ca gatatu, ni kwiga ku makosa yawe. Iki kintu naco ni ikintu kitoroshe cane. Hari abantu ushobora gusanga bafise amafaranga, ariko y'amafaranga ugasanga yagiye yaryamitse ahantu, agahora abona umenga amafaranga bashira mu kintu yipfuza gukora, akabona umenga ico kintu itagihomba, ugasanga ahora apanga imigambi, ariko ya migambi ntashobore kwishira mu ngiro. Burya ikintu kimwe no kubwira, namba uri wa muntu upanga imigambi hama iyo migambi ntushobore kwishira mu ngiro, nuko iyo migambi ibingana n'ubusa. Ushobora kuba ufise imigambi 1000 mu mutwe, kandi ugasanga iyo migambi ni migambi itomoye, ni migambi imeze neza, ariko ugasanga iyo migambi nubwo uyumvira byarasi ko wishira mu ngiro, nuko bizorangira ataco bikumariye. Namba ugiye kuyumvira ikintu, ciyumvira ico kintu hama uhite ugitekereza uhite ugishira mu ngiro, utangire gukora ico kintu, nivyo bizoshobora kukuvyarira umusaruro. Abakire iki kintu barakizi, namba ari wa muntu yumvira ikintu akabona ikintu kizomuvyarira umusaruro, nuko acinjiramwo agafata risk. Yamara gufata risk ca kintu yagikora, agera hagati kikanka, akagenda araba ukuntu ico kintu yogenda aragikosora. Ca kintu yamara kugikosora ugasanga kiramuvyarira umusaruro.
kuko umukire ntatinya gukora ikosa ahubwo arakora ikosa agahita araba ati ikosa narikoreye aha reka ndarikosora uko. We nawe ushobora kuba wo kwiga kuntu wogenda urakora ibintu ico kintu wamara kucinjiramo wamara gukora ikosa ukagenda urakosora ukagenda uragororera ko navyo n'ibintu vyoshobora kukuvyarira umusaruro. Ikindi kintu naco gituma udashika ku ntsinzi zawe nuko uzoba uri wa muntu wiruka mu bantu baguca intege. Iki kintu naco ni ikintu gikomeye. Nje nama nkunda kuvuga ati mbwira abantu batanu mugendana nkubwira uwo uriwe. Ushobora kuba ugendana n'abantu bakubwira ati kirya kintu ugiyemo ntabwo kizoshoboka, akakubwira ati kanaka carase, ugahita wumva uri buri icizere. Wamara kwinjira muri ico kintu wahita ubona umenga ntigishoboka. Burya ikintu nakubwira niba uri kumwe n'abantu bakubwira ati ibi bintu ntibizokunda nuko bizorangira bidakunze. Ariko niba waja kumwe n'abantu bakubwira ati iki kintu kizoshobora gukunda, bakwereke n'ingira bakubwira ati kanaka yaragikoze carakunze, uri yaragikoze carakunze, nawe bizohita bikuha icizere wumve ushatse gukora cane. Burya abagenzi udobona ugendana baza bafise nonani purusa yuko ushobora gutera imbere canke ushobora gutera uja inyuma. Rero uko mworaba abagenzi mugendana mukiga kugira abagenzi mubona bogira ikintu boshobora kubinjiriza mu buzima. Reka tugende ku kintu naco ca gatanu. Ikintu ca gatanu naco ni kugira intumbero mu buzima. Iyo uri wa muntu ufise intumbero mu buzima bituma ukora ikintu udacika intege, ukavuga ati nubwo bigoye je mpaka nshitse kwa kiriya kintu nihaye, mpaka nshitse kuri target yanje, ugakora cane n'imbaraga kugira ngo urabe yuko woshobora kugera kwiyo ntumbero yawe. Ukamenya ikintu uri kurwanira navyo bishobora kuba vyo gufasha, kuko iyo uri umuntu ufise intumbero buri wa muntu ushobora kwihangana kuko uravuga ati nubwo bigoye ikintu ninamara kugishikako ndabona yuko kizomvyarira umusaruro. Ukibaza uti mbega ko mbona ndiko ndahura n'ibi bigeragezo, ikintu no bashaka gushikako niki? Bamara kumenya ikintu washaka gushikako ahubwo ugahita wongereza umuvuduko wo gushaka ca kintu urabe ko ntuwoshobora kugishikako. Hama rero nkuko mwavyumvise, nimba uri wa muntu ufise umutima ukomeye nuko bizokorohera kugira ngo ushike ku vyo wifuza. Nuko rero wotangura kwiyemera, ukaba uri wa muntu wihangana, ukaba uri wa muntu wigira ku makosa yawe, kandi ukaba uri wa muntu wirinda abantu baguca intege, ukavuga ati jewe nshaka kugera kwiki, mwanje intege mwareka abantu baguca intege ukabima amatwi. Kandi ukaba ari wa muntu urondera impamvu ikomeye izotuma ubandanya kugira ngo ushike ku ntsinzi yawe. Hama ikindi kintu bigasaba yuko wibuka kuba ushike ku ntsinzi, nuko bidasaba yuko uba uri wa muntu ukomeye, ahubwo nuko bisaba yuko ugenda uravyiga buke buke ugasanga birakugejeje ku ntsinzi. Hamagazi nibaza yuko iyi video nyamba washoboye kunyumviriza gushika kwiherezo, nuko iyi video wayikunze. Rero uraba ukande like kandi ukande na subscribe, kuko iyo ukanze subscribe bituma uzoza uraronka izindi nyigisho nk'izi, kuko ngaha tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkundo. Navyo ico ni ikintu kira muntu wese ashobora kuronka. Ikindi ni ikintu nokubwira, namba uri wa muntu washitse ngaha kuri ku mafaranga, nuko washitse ahantu hanyaho, nuko washitse ahantu uzoza uraronka inyigisho zizoshobora kuba zokubaka. Hano dutanga inyigisho zo kwiryohera, ahubwo n'ahantu dutanga inyigisho zishobora kuba zo guhindura ubuzima. Ibintu ngenda ndakubwira namba uvyumviriza ukagenda
urabikora ugenda urabyisanisha nawe mu buzima, nuko nyuma y'igihe gito uzobona gusa ubuzima bwawe bwahindutse, kandi ndazi yuko nawe we uzonshimira. Hama reka dushimire namwe mwakoze sabone, murabo kubaho. Hama uca ugenda wandike muri commentaire uti ibi bintu ndumva yuko byanyigishije, uce wandika ikintu wumva ugiye gutangira gushira mu buzima bwawe. Hama guys, tukaba tuzosubira mu yandi ma video gutaha. Ciao ciao.